isaha zitandatu zirenga ko iminota 10 muri studio za Radio Magana FM. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kirundi, tukaba tugira tuyashikirizwe na Armel BIGIRIMANA. Ndakuramukije Armel, nongera ndaguhana ikaze. Ndakuramukije Merine. Ndabaramukije inshuti muri kumatega amatwi ibiganiro vya Radio Magana FM. Kaze mu makuru y'uno musi igenekerezo rya 11 ruhuhuma umwaka wa 2020 n'akaba agizwe nizi ngingo nkuru zikurikira. Abene gihugu ngo barakwiye kwijukira kubitsa amafaranga yabo mu mabanki atandukanye bikabafasha kuyabungabunga no kuyakingira impanuka ndetse bikanabafasha no gusaba ingurane. Muri kino gihe c'indenga hari benshi ibikorwa vyabo bitaba bikigenda neza, aho turavugana cyane nk'abakora urudandazwa ruto. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na Richard Ndayizigiye mu kanya nido ryano makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Abene gihugu ngo barakwiye kwijukira kubitsa amafaranga yabo mu mabanki atandukanye mu kuyakingira impanuka ndetse bikanabafasha kuronka ingurane. Constante akora muri Kopeke yamagara arashima ukuntu abene gihugu bo muri ako karere bitayeho kuguruza amakonte yabo. Reka tumwumvirize, yavugiye kuri micro ya mugenzi wacu Jacques Ndayiragije. Ego twebwe cyane no kundinganizo turabishima cyane kubera abanywanyi bari yongereye ibintu bijanye n'imbitso urumva zishaziyongera amakredi cyamanya gihugu bararonka ku bwinshi. Ego musanze turashima ngo muri no mwaka wa 2020 abanywanyi kwa benshi cyane kubera urabona yuko n'ubu aho ushikiye urabona abantu batonze bose bariko buguruza amakonte ku bwinshi cyane. Nigisha ifise umuvuduko udasanzwe, ishobora no mu minsi za gusumba iyo bitwa kwita ko pekemere uriya muhoto. Kama twabahamagarira no kumenyera kubitsa amahera mu mabanki bakuguruza amakonte, nivyo byiza kubera amahera ari kuri konte abari asire kubijanye n'abasuma. Urumva nta musuma ashobora gutera muhira ngo gutwara amafaranga. Ikigira kabiri nuko nyene aho yakenereye ni kuyatora, sikimwe n'amafaranga waguranye umuntu canke sikimwe n'amahera wabikitse ahandi hantu wabikije nk'undi muntu. Amahera muri banki aho yakenereye ihuza kuyatorera, nico gitumana batera kamo yuko bokuguruza amakonti kubyinshi. Muradutunga kuri nojwi ritari rimeze neza ngo muri kino gihe c'indenga ngo hari benshi ubuzi bwabo butaba bukigenda neza, aho na cyane ni nk'abasanzwe bakora urudandazwa ruto. Nzeyimana Onesforo asanzwe atembereza imikate hamwe n'ibiyoba, ati muri no misi nta mahera ari karabona kubera bivuye yuko batariko bararoba. Agira ko kandi akebura n'abandi bose buzi basanzwe bafise kureka gutinya cyo kugira isoni gukora urudandazwa ruto nk'ugo. Reka nawe tumwumvirize, yavuye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ansanzwe ntembereza utuntu nyene imikate ndayirangura mu Rumonge, nayiranguriraho ndayidandariza ahanyene ku kiyaga nkakaranga n'utuyoba ntemberezanya ariko uwo yabiza nabi kabisa kubera indenga ngaha bakiroba niho twabidandaza neza, ariko uya nta mahera kabisa. Biramfasha gose kubera abarovyi barose nanje ndashobora kuronka adandaza, ariko nk'ubu rirarenga 5 wumbajije amahera ndonka kabisa. Nabo nyene bo baranaduze nugutama umuntu akirore abibona nyene kubera je nka jewe zumabwi wanje sanzwe ntunzwe no gutembereza utuntu nyene jewe ntapye kumaramara nakugira nte baranavuga ati udakoze ntunakajya. Nk'abo badakora no bahanura nabo barabe baze bari sutena kubera si vyiza kwerirwa wicaye ubuzi buhari ko nkankorera umuntu ejo ndashobora kuronka nanje gataki wanje mu nyuma nanje nkikoresha nkakoresha n'abandi no banza nkasaba nk'Imana nkakora akazi neza nyene kugira nanje ntera imbere nyene urudandaza rutera imbere. Hanyuma nongera saba rero n'abandi kugira baze dukorere hamwe. Aha kari naho turangirije amakuru yacu, ariko mu badufatiye mu nje no mumva hereka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Abene gihugu ngo barakwiye kwijukira kubitsa amafaranga yabo mu mabanki atandukanye bikanabafasha kuyarinda impanuka hamwe no kuronka ingurane zitandukanye. Muri kino gihe c'indenga abeshi mu bikorwa vyabo ngo biba bikigenda neza, aho biravugwa na cyane n'abasanzwe bakora urudandazwa ruto. Mwavyumvise muri ano makuru. Mu buhinga bw'ivyuma twari kuba dufashwa na Richard Ndayizigiye. Reka nshimire mwebwe mwese muri ko murayatega amatwi, nshimire nawo mu ruganda gutorokanya amakuru bayatutorokanirije. Amakuru nayo mukamwe ari kumyashikirizwa na Armel BIGIRIMANA naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe.